Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Tabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi n'ingingo z'amakuru y'uno munsi wa mbere tariki 5 z'ukwa gatanu mu 2025. Sentare nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ifise ikicarira he yateteje agaciro urubanza rwashingishijwe n'igihugu ca Sudani kiregera Emirazo z'ubumwe z'Abarabu zagirizwa gushigikira abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces mu ntambara y'abanyagihugu ibera muri Sudani. Mu Bubiligi abarundi barenga igihumbi bava mu bihugu bitandukanye vy'Iburaya bari bahuriye ejo i Buruseli mu muhigo wo kwatira abinjira mu rwego rw'abashingantahe mu batiwe harimwo n'abagore. Mu gisani kitamenyerewe inama nshingamateka y'u Burundi yejeje kwemeza amazina y'abakomiseri bashasha bagize umugwi w'igihugu jeje ivy'agatika kazina muntu CNDH mu gihe abahahora batari bwaheze ikiringo cabo. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino muri ibiganiro biyobowe na Mark niyo nkuru. Idoni David byose ni mukanya Jacques Nitegekaje kutumenyesha ayavugwa ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi watangije gahunda ingana na miliyoni 560 z'amadolari yo kureshya abahanga mu bumenyi bwa siyansi y'abanyamahanga muri gahunda yo gukurura abanyamerika batishimiye ibikorwa bya Perezida Donald Trump byo kwibasira za kaminuza. Perezida Trump yagabanije inkunga muri gahunda z'ubushakashatsi cyane cyane zijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, yanakangishije kandi gukuraho burundu inkunga zimwe na zimwe leta iha za kaminuza ngo keretse nizibanza guhagarika ikibazo cy'abanyeshuri b'impirimbanyi kandi zikanahagarika gahunda z'uburinganize. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko abashidikanya ku gaciro ka siyansi bakora ikosa rikomeye. Akanama gashinzwe umutekano muri leta ya Israeli kemeje gahunda yo kwagura ibikorwa bya gisirikare by'iki gihugu muri Gaza. Gahunda higamije icyo cyise kwigarurira ako karere, ariko biravugwa ko ibi bitazashyirwa mu bikorwa mbere y'uruzinduko rwa Perezida wa Amerika Donald Trump muri ako karere mu cyumweru gitaha. Ni inkuru ya Hugo Bachega mugizweho na Ferin Gakwaya. Nk'uko umutegetsi wo muri Israel abivuga ngo uwo mugambi urimo gufata Gaza, noneho bakigarurira ako gace maze bakohereza abahatuye kujya kuba mu majyepfo yaho. Ibi rero bishobora gusinzikaza ikibazo cyo gutabara abahatuye cyatewe n'uko Israel yanze yuko abatanga inkunga batwara imfashanyo. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye leta ye yuko uwo mugambi uzagera ku ntego yawo yo kugarura abafashwe bugwate bakiri Gaza. Ababinegura ariko bavuga yuko ibikorwa bya gisirikare byananiwe kugera ku ntego zabyo, ahubwo bagasaba leta yuko yakumvikana n'umutwe wa Hamas. Lituania yatangaje ko izakoresha amadolari arenga miliyari 1 muri gahunda yo kurinda umupaka ihana n'Uburusiya na Belarus. Amafaranga menshi iyo gahunda zakoreshwa mu gutega kuri uwo mupaka ibisasu bya mine bisenya ibifaru by'intambara. Hazabaho kandi no kongera umubare w'intwaro zisenya utudege twa drone no kuvugurura uburyo bwo kuburira abantu hakiri kare ku gitero kiri mu nzira. Lituania yari yarashyize umukono ku masezerano ya Ottawa abuza ikoreshwa ry'ibisasu bya mine, ariko ubu ni kimwe mu bihugu byinshi byivanye muri ayo masezerano bitewe n'uko Uburusiya bwateye Ukraine.
abasesenguzi bo mu Burusiya bafite imbuga za internet banyuzaho ibitekerezo byabo mu bya gisirikare baravuga ko akarere ka Kursk kagabweho igitero n'ingabo za Ukraine zambutse umupaka. Ukraine yafashe igice cya Kursk hashize amezi 8 ariko Uburusiya buvuga ko mu kwezi gushize bwayirukanye. Icyakora abo basesenguzi bavuga ko ingabo za Ukraine zagarutse none imirwano ikabikomeje. Guverineri waho yavuze ko abasirikare nako abasivile batatu imbere muri Kursk bishwe na drone zo muri Ukraine. Perezida Putin yihaye inshingano zo kwisubiza uturere twose tw'igihugu cye twafashwe mbere y'imihango yo kwizihiza muri kino cyumweru isabukuru y'imyaka ishize Ubudage bw'abanazi butsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Pakistan yatangaje ko yagerageje ikindi gisasu cya misile kirasirwa ku butaka ni mu gihe umubano w'iki gihugu n'Ubuhindi wifashe nabi cyane nyuma y'igitero cyagabwe mu kwezi gushize mu karere ka Kashmir kayobowe n'Ubuhindi. Ni igitero cyahitanye abantu 26 abenshi muri bo bakaba bari ba mucyarugendo. Ubuhinde bushinja Pakistan kubigiramo uruhare ariko Islamabad irabihakana yivuye inyuma. Ni inkuru ya Azadeh Hamushiri mu kizaho na Prime ndi ku magenge. Ubugira kabiri mu misi 3 gusa igisirikare ca Pakistan cyashize habona amasanamu yo kurasa igisasu mu kukigerageza. Amavideo y'abasirikare bari mu myimenyerezo yo kurwana nayo nyene yarashizwe habona muri iyi misi ya vuba. Ibi bishitse mu gihe leta ya Pakistan iri kwirasaba inama nkuru ya ONU ijeje umutekano kwicarira ikibazo cyo gushamirana n'Ubuhindi. Mu gihe abategetsi mu Buhindi bamaze imisi bagira amanama mu mwiherero, Pakistan yo irashira ku mugaragaro amakenga ku gitero ca gisirikare. Inama nkuru ya ONU ijeje umutekano yari yamirije ubwicanyi mu kwezi guheze i Pahalgam, ivuga ko ababikoze ababahaye uburyo n'ababashigikiye bategerezwa gushikanwa imbere y'ubucamanza. Abapolisi batatu bishwe barashwe muri Republika ya Dagestan mu majyepfo y'Uburusiya. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko barimo kugerageza guhagarika imodoka igihe abari bayirimo barasaga. Irasa ryakurikiyeho ryahitanye babiri mu bagabo bari bitwaje imbunda kandi abahisi benshi bakomeretse. Dagestan imaze imyaka myinshi ihura n'urugomo rushingiye ku moko no ku idini. Abafatanyabikorwa b'umutwe w'iyita leta ya Kisilamu bari mu matsinda akorera muri ako karere. Nina urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere ku mugabane wa Buraya. Sentare nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ifite icicaro Irahe yateteje agaciro urubanza rwashingishijwe n'igihugu ca Sudani kiregera Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zagirizwa uruhara mw'ihonyabwoko. Ingingo yafashwe n'abacamanza bo muri sentare mpuzamakungu yerekeye ico gihugu co mu kigobe c'Abarabu bikekwa ko gishigikiye abagwanya b'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF umupfunyapfunyo mu ntambara y'abanyagihugu. Iyo ntambara imaze imyaka 2 yadutse hagati y'ingabo za leta ya Sudani zihangana niza RSF yatumye abantu barenga ibihumbi 10 bapfa, abarenga imiliyoni 12 bateshwa izabo n'abandi benshi bashikirwa n'amapfa. Ni inkuru ya Horigani Arirahe mushikirizwa na Prime ku magenge. Mu ngoro yitiriwe amahoro kure y'amahano ariko arabera muri Darfur, abacamanza bashitse ku ngingo y'uko urubanza Sudani yitwariyemo Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu rudashobora kubandanya kuko ico gihugu civanye mu ngingo yo mu masezerano yerekeye genocide. Ivyo bisigura ko kidashobora kwitwarirwa n'ibindi bihugu muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane kubishobora kuba ivyaha vya genocide. Mu kwezi guheze Sudani yavuze yuko imfashanyo ya gisirikare y'amafaranga n'ibikoresho Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu ziha RSF vyatumye ishobora gutera abantu atari Abarabu na cane cane abamasalite muri Darfur. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zarahakanye zivuye inyuma ivyo zagirizwa, zivuga ko ari umukino wa politike n'umukenyuro ugayitse wo kwiyamamaza kwa Sudan mu kurondera gusamaza makungu ngo ntabone uko leta y'ico gihugu yo nyene yananiwe no kurangiza intambara. Urakoze Pimendi ku magenge. Tuje mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda iravuga ko iri mu biganiro n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mushinga wo kwakira
abimukira birukanwa na Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe watangaje inkuru ntiyavuze igihe ibi bizabera, ariko ngo ibiganiro birakomeje. Muri iki kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rudashobora kwemera ko Ububirigi bugira uruhara mu mishikirano rugirana na Kongo, kuko ngo rutabwizeramo umuhuza utabogamye. Ariko ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi, Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwifuza ko wakongera kuba mwiza, cyakora anavuga ko hakigaragara ubushake buke ku ruhande rw'u Burundi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa ari Kigali. Mu kiganiro agire kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yemeje ibiganiro byari bimaze iminsi bivugwa u Rwanda rwakwakira abimukira birukanwa n'ubutegetsi bwa Donald Trump. Ntabwo yatangaje urwego ibiganiro bigezeho, ariko arasa n'uvuga ko bitaragira aho bigera. Ayo makuru niyo turi mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko na mbere twari mu biganiro n'Ubwongereza. Ntabwo ari ibintu bishya kuri twebwe. Ibikorwa twakoze bijyanye no kwakira abimukira bari baragoswe hariya muri Libya, navuga niyo spirit turimo yo guha andi mahirwe abimukira bafite ibibazo hirya no hino ku isi. Rero turi mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo birarangira ku buryo twavuga yuko bizagenda ukunuko. Biracyari mu ntangiriro ko turimo turaganira kuri icyo kibazo cy'abimukira. Abajijwe ku mubano w'iki gihugu n'Ububirigi niba wakongera kubyutswa, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko hari ibindi bishishikaje igihugu cye nk'umutekano muke mu karere. Avuga ko igihe cy'ibibazo by'Ububirigi kitaragera, ku kuba Ububirigi bwakwiyongera ku bihugu biri kugerageza guhuza impande zihanganye. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko u Rwanda rudashobora kwemera ko iki gihugu cyarukolonije cyagira uruhare mu biganiro birureba. Numvise ko ngo bashaka kugira uruhare muri ibi biganiro. Nta ruhare bagomba kugira muri ibi biganiro turimo, kubera ko bagaragaje ko badashobora kwizerwa mu kutagira uruhande babogamiyemo, kuko bigaragara ko babogamiye ku ruhande rwa Kinshasa. Naho ku maherezo y'umubano n'igihugu gituranye cy'u Burundi, uyu mutegetsi yavuze ko igihugu cye cyiteguye kongera kubyutsa uyu mubano, nubwo avuga ko hari ibiganiro byakomeje kubaho nk'ibyo mu nzego z'umutekano. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko byose bidindizwa n'imvugo z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Avuga ko akomeje gutunga agatoki igihugu cy'u Rwanda. Inzego z'umutekano ziraganira, ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, buryo duhuye turaganira, kandi twese tuba twumva ko tugomba gukemura ikibazo. Ariko ikibazo tugira nuko rimwe na rimwe Perezida w'u Burundi atanga ikiganiro mu bitangazamakuru mpuzamahanga ashinja u Rwanda imvugo twatwemeranyijweho hagati y'impande zombi ko zagabanuka. Bivuze ngo u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ntabwo bishingiye kuri n'abarundi ubwabo barabizi. Ikintu kigera wenda umubano uzongera ugaruke. Ku kibazo cy'ibiganiro ndetse n'abahuza benshi bari mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, Olivier Nduhungirehe avuga ko kuba ari benshi ntacyo bizatwara. Avuga ko byaba ibiganiro bibera muri Qatar, ibivugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'iby'imiryango y'akarere nka SADC na East African Community, byose ngo biruzuzanya, kandi ngo buri ruhande rufite icyo rwongeye muri ibi biganiro. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Aya makuru tuyabandanize mu gihugu cy'Ububirigi, aho abarundi barenga igihumbi bava mu bihugu bitandukanye vya Buraya bari bahuriye mu mugigwa wo kwatira abinjira mu rwego rw'abashingantahe rumwe mu nzego za kera mu Burundi rwari rujejwe gutunganyiriza abatase guca imanza no kunywanisha abadahuza. Mu batiwejo harimwo abagabo cyo kimwe n'abagore, mu gihe abagore badakunze kuboneka muri uwo mugigwa. Muri urwo rwego bose barahiriye kuba abashingantahe. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yakurikiranye uwo mugigwa adutegurira inkuru ikurikira. Ndarahiye ko nazohemuka kwibanga ry'abashingantahe, zokwama ntunganiriza abanyituye, ibanga ndaryemeye, inarimena yazomena inda. Iyo ndahiro y'abashingantahe 12 bagizwe n'abagabo 6 n'abagore 6 barahira kugira binjire mu rwego rw'abashingantahe Buruseli mu Bubiligi. Ni ndahiro yakurikiwe n'umurisho w'ingoma uhayagiza intahe. Abarundi baba b'igihumbi bava mu bihugu bitandukanye vya Buraya bari bahuriye i Buruseli muri uwo mugwiga wo kwatira abinjira mu rwego rumwe mu rwego rwa kera mu Burundi rwari rujeje kuzuriza abatase kunywanisha no gukomeza ubumwe.
abatiwe muri urwo rwego bari bamaze ikiringo kirenga umwaka bigishwa ubuntu ubutwara inzindi ndangagaciro yamara si bose bagiriwe ibakwe kuko harabankiye kwinjira muri urwo rwego kuko bisaba kubura akarorero mu kibano. Abagabo n'abagore batiwe basubira indahiro imwe aho abagabo bagira ngo ndarahiye ko nazohemuka kwibanga ry'abashingantahe nzokwama ndinganiriza abanyituye abakuru n'abato. N'abagore ntibari batanzwe mu kurahira. Iryo banga nzorirangurana ubuntu n'ubupfasoni, umwete n'ubwira, impuhwe n'ubuvyeyi. Ibanga ndaryemeye, ninarimena rirazomena inda. Mu batiwe harimo abakiri bato bakuriye mu mahanga nka Mberifura Kevin w'imyaka yababa 30 gusa. Yari yishimiye cyane kwinjira mu rwo rwego. Mu byo baharanira hariho ico no kwita amavaleur tugendera ko iminsi yose ashobora gufasha ugwaruka nanje ndimwo. Nayo kubavuga ko urwo rwego umukenyezi abwinjiramo ari kurenga karimbi, Yanwari Asabushimike yarahejeje kwatigwa avyamirira kure. Abana bavuka bangana, umukenyezi nawe arafise uburenganzira bwo guseruka agatatura amatati, agahanura, akumvikanisha abantu baba baratase. Nta mukenyezi nta mugabo, twese abana bavuka bangana. Nashatse kumenya ico urwo rwego abashingantahe ruzomara ku mugabane wa Buraya maze mbaza Amani Akiza Ronjino ari mu barongoye urwo rwego. Rero kwatira umushingantahe ngaha nukwerekana yuko akaranga ku Burundi tukagendera tukabonwamwo, nico gituma naho tuba usanga intwaro itwizera kuruta abandi bantu bava mu bindi bihugu vya Afrika. Abarongoye urwego rw'abashingantahe ku mugabane wa Buraya bakabatumenyesheje ko bagiye kwitura ikigo mpuzamakungu UNESCO kugira ubushingantahe bwandikwe mu muti ngo kama ukwiye gukingirwa ku isi, patrimoine immatériel de l'UNESCO mu rurimi rw'igifaransa nk'uko ingoma z'u Burundi zanditswe. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Urakoze Ale Majesté Barenga. Ubu ni saa 11:46 mu studio za BBC London. Ni saa 11:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Dusubire mu karere k'ibiyaga binini. Umurinzi w'umunyapolitike wo muri Uganda atavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yagirijwe ubusuma bukomeye inyuma y'iminsi mikeya umugaba mukuru w'ingabo avuze ko yamushimuse. Umushingwamanza wa Edi Mutwe yavuze ko uwaburanira yaborejwe igufa. Imigwi y'abaharanira agateka kazina muntu imaze igihe kirekire irega abategetsi ko bahahaza abagwanya ubutegetsi cyane mu gihe c'amatora. Ni inkuru ya Wirose muva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Abajejwe umutekano muri Uganda bagerageje kunyegeza no kwankira ibimenyesha makuru kumubona mu gihe bari bamuzanye muri sentare. Ariko amavideo yerekanye uwo yahora acungera Bobi Wine atabirato yambaye kandi atambuka bigoranye. Abamuburanira bavuga ko yakubiswe umubiri wose akaba yaracometswe ko umuyaga nkuba igihe ari mu gasho ka gisirikare. Mu ndwi heze umuhungu wa Perezida Museveni Jenerali Muhoozi Kainerugaba yashize ubutumwa ku mbuga hwaniro avuga ko ari wafunze Edi Mutwe. Uwo mukuru wa gisirikare yavuze ko yamowe kandi ko ategekanya kumushahura. Ntibishoboka ko kuba ari uguhurirana gusa kuba amatora yo muri Uganda ategekanijwe mu mezi make ari imbere. Urakoze Siriake muhawe nayo unaho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye none se nk'ubwo kuko iyo nigendera ntusigare hano hamwe nanjye ngo mu mutwe wanjye nishyiremo gusinya amadosiye none nta na dosiye ihari. Nashigajwe no kukubwira impungenge mfite Stefa. Impungenge? Yego uzi ko nshobora nako nibyo nta gushidikanya. Ibiki? Ni saa 12:45 kuri BBC.
muratwihanganira tugize akabazo k'ubuhinga bw'ivyuma ivyo maje kumva ni imponjo y'urunana gwejo ubu naho tubashikirize ikiganiro c'inkino nkuko nari nabibabwiye mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Umugoroba mwiza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino ndayahera mu Rwanda. APR FC ku munsi w'ejo ku cyumweru niyo yegukanye igikombe cy'amahoro itsinze ikipe ya Rayon Sport ku mukino wa nyuma ibitego 2-0. Bivuze ko APR FC yahise ibona itike yo kuzahagararira u Rwanda mu mikino y'igikombe cya Afurika cy'ishyirahamwe rya ruhago CAF kizwi nka Confederation. Ni mu gihe bya shampiyona bitarasobanuka kuko Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere irusha APR FC inota rimwe. Mu Burundi shampiyona yarakomeje nubwo ikipe ya Aigle Noir yamaze kwibikaho igikombe kwa gatandatu yatsinze Rukinzo ibitego 2-1. Bumamuru yo yatsinzwe na Le Messager Ngozi 1-0 inatakaza umwanya wa kabiri wa isufatwa na Musongati nyuma yo gutsinda Amasipiri ibitego 3-0. Tugiye ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza inkuru iri kuvugwa cyane ni y'umukinnyi myugariro wo ku ruhande rw'iburyo wa Liverpool n'ikipe y'igihugu Trent Alexander-Arnold watangaje ko azava muri Liverpool shampiyona irangiye. Uyu musore w'imyaka 26 uri muri iyi kipe kuva afite imyaka 6 afite amasezerano azarangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu akazahita yerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Alexander-Arnold yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati nyuma y'imyaka 20 muri Liverpool ubigiye kirageze kugira ngo nemeze ko ngiye kugenda shampiyona irangiye, ariko avuga ko ari icyemezo kitoroshye. Alexander-Arnold ni umwe mu bakinnyi batatu bazwi cyane muri Liverpool amasezerano yabo azarangirana n'iyi shampiyona, ariko mu gihe Mohamed Salah na Virgil van Dijk basinyanye amasezerano mashya na Liverpool mu byumweru bishize, Alexander-Arnold we yiyemeje kuva muri iyo kipe. Yavukiye mu mujyi wa Liverpool akaba amaze gukinira Liverpool imikino 352 anatsinda ibitego 23 kuva yatangira gukina muri 2016. Yafashije gutwara igikombe cya Premier League muri shampiyona iyobowe na Arne Slot ndetse anegukana Premier League Liverpool ubwo yayoborwaga na Jurgen Klopp muri 2019-2020. Ibindi bikombe yibitseho ni Champions League ya 2018-2019, igikombe cya FA cya 2022 kombe hamwe n'ibikombe 2 bya Carabao. Hanze y'Ubwongereza mu gihugu cy'Ubudage kapiteni w'Ubwongereza Harry Kane noneho byarangiye yegukanye igikombe cye cya mbere nyuma y'imyaka myinshi ategereje. Kwa gatandatu Harry Kane ntiyari mu ikipe ya Bayern Munich yakinnye na Leipzig banganya ibitego 3-3. Igikombe cyabonetse ku munsi w'ejo ubwo ikipe ya Leverkusen iri ku mwanya wa kabiri yananirwaga gutsinda Freiburg banganya ibitego 2-2 bituma idashobora kuba yafata Munich ku manota, bityo Bayern Munich yegukana igikombe cya shampiyona. Nkivuga umupira w'amaguru kuri uyu wa kabiri nibwo hazakinwa imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri kirushanwa rya Champions League. Inter Milan yo mu Butaliyani izakira Barcelona. Mu mukino wa mbere amakipe yombi yanganyije ibitego 3-3, naho kwa gatatu Arsenal izabiri i Paris ku kibuga cya Parc des Princes guhura na Paris Saint-Germain. Mu mukino wa mbere Paris Saint-Germain yayikubitiye ku kibuga cya Emirates igitego 1-0. Soreze muri tennis, Alina Sabalenka ukomoka mu gihugu cya Belarus niwe wegukanye irushanwa rya tennis rya Madrid Open mu bagore atsinze bigoranye cyane umunyamerikakazi Coco Gauff 7-2 z'amanota 6-3, 7-3. No mukino we wa nyuma final wa gatandatu yakinnye muri uyu mwaka kugeza ubu kikaba igikombe cya gatatu atwaye muri uyu mwaka nyuma yo kwegukana Australia Open na Miami Open. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana.
amakuru yacu kandi tuyabandanyirize mu Burundi. Igisagara ca Rumonge ni kamwe mu burerebuke bw'u Burundi burangwamo umuco w'igiswahili. Uretse ko igiswahili kiyavugwa cyane, hakaba n'ingenzi nyinshi zihahurira zivuye mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Umuco w'igiswahili werekanwa kandi n'ubwinshi bw'imigwi y'abakenyezi batamba imbyino zizwi nka kaswida canke tarabu. Jidasi Hundimpundu yaragendeye abakenyezi bahuriye mu mugwi wa Mahoro Club igihe bariko baritegura maze adutegurira inkuru ikurikira. Abakenyezi bahurikiye muri Club Amahoro bariko barategura indirimbo bazoririmba mu manza zitandukanye. Turi muri quartier Iteba mu gisagara ca Rumonge. Nubwo ari imbyino ziri mu mudiho y'igiswahili, bararirimba no ku buzima bw'igihugu canke ku kibano, ariko ahanini bashimikira ku muco wabo. Barakanyukura bahagaze, hama bakamanuka buke buke gushika hasi n'amafyeri menshi kakanoga, bashigikiwe n'ijwi ry'ifirimbi. Umudiho witwa Musondo Ngoma. Mariamu, umwe mu barongoye abandi, arasigura ico arico. Msondo ni burudani. Msondo ni umwidagaduro. Ni intambo ndangakaranga z'Abayisilamu. Sawa. Mfumo wa kucheza ni kama gisi mlituona tuko kwenye mduara hapa, tunazunguruka. Ndo halisi na asili ya ngoma hii. Tuzitamba turi ku muzingi tuzunguruka. Kwenye mduara tunazunguruka mpaka gisi ngoma itakapoishi. Kuna nyingine za mfumo mwingine kwa kweli. Hari n'izindi mbyino. Akarorero hari zibyinwa iyo umuntu yatewe n'amadayimoni. Vile madayimoni binapandaga watu. Umuco wo gutamba musondo ugenda uhanahanwa hagati y'abavyeyi n'abana. Mariam avuga ko umuvyeyi wese w'umu Islam canke umuswahili ategerezwa gusuzuma ko abakobwa biwe bawutahuye. Raia wanaona vizuri sana. Abanyagihugu barazikunda cyane. Urabona n'ubu bari batanguye kwegera. Uswahili una nguvu ndio. Huyu utaalamu ni mafunzo. Ni mafunzo. Buno buhinga tubwigishwa n'abavyeyi kuva tukivuka. Mama yako unakuwa kishafikia aina ya kupika chakula cha. Bere bijana n'ubuhinga bwo gukinjika. Twebwe dukunda umuceri woroshe, icapati, wali, chapati. Ariko abatari Abayisilamu bakunda igitoke, ibiraya n'ibindi bintu nk'ibyo. Kama hivyo. Amina Barenga yabo afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvuza ingoma, kimwe mu bikoresho bikenewe cyane muri Musondo. Ngoma nilijifunzia hapa. Kuvuza ingoma navyigiye ahanyene, natanguye buke buke ndateba ndabimenya. Akarorero n'ubuhinga bw'amaboko yanje. Systeme tu ya mikono yangu. Mfano ni hivi. Ndio mfano kama tu mwezi na nusu. Kwa mu kwezi n'igice uba wabimenya. Urumviriza ingene ururimbo ruriko ruragenda ugaca utahura ingene uvuza. Mimi nikifanya hivi vitu vitakuwa fresh. Abakenyezi batamba Musondo Ngoma mu Rumonge basa n'abariko bari ikibanza kidasanzwe, haba mu nkino z'umupira w'amaguru, mu manza zitandukanye canke mu mahuriro y'inzego z'igihugu. Basigaye batumirwa kugira bateramisha abantu. Saprosi Burundi ryigisha igiswahili rikagira n'amashami mu ntara zitandukanye, ni rimwe mu mashirahamwe akunda kwikora kuri mwene iyo migwi. Izidori Habonimana alirongoye yabwiye BBC Gahoza Miryango ico bayikundira. Tumenyereye iyindi miziki barazana ivyuma vy'ikizungu, ariko bo ni ngoma ikozwe mu rushato naho gafirimbi. Ukabona rero umuntu w'umupfasoni w'umugore ariko avuza ingoma, bikajana n'ifirimbi, bikajana n'intambo yabo. Mu myaka iheze mu burere bumwe bumwe bw'igihugu, abarundi bafise umuco w'igiswahili barakumirwa bakankirwa no kuvyina imidiho yabo mu manza rusangi, ariko ubu ibintu byarahindutse. Urakoze Jidasi Hundimpundu. Uyu ni inkuru twabasubiririyemo. Muradutunga kandi kuko tutashoboye kubashikiriza inkuru yuko inama nshingamateka y'u Burundi yemeje amazina mashasha y'abakomisiyo bazoja mu mugwi w'agateka kazina muntu mu gihe abahahora ikiringo cabo kitari bwahere. Mwakoze kudutega yompi na Gahwana.